Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka ni 2023. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa. Ano makuru harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: imbonerakure imwe irapfunzwe yagirizwa kugerageza gukora ubwicanyi. Claude Niyonsaba, imbonerakure ni ukuvuga umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD, yaragerageje ku mugoroba wa gatandatu uheze kugurura gerenade agomba kwica abantu bashika 10 ku gacimbiri Ruvumvu muri komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Yarahagaritswe akaba apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Bubanza. Gerenade yarafashwe n'igipolisi. Uwo munywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi yaheruka gutahuka ava muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho yari mu ntambara zo kurwanya abaroberi b'abarundi bacumbitse mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi ndibunakugeze ko iyi nkuru ivuga ko abarundi 90 bapfungiwe mu busho bwo mu gihugu ca Afurika y'Epfo. Batatu bakaba bamaze kwitaba Imana kubera inzara. Nk'uko biri mu matohoza yimbitse aheruka gukorwa n'ishirahamwe ONLCT Uwento Frere, ngo abarundi 90 nibo bamaze kumenyekana ko bapfungiwe mu busho bwo mu gihugu ca Afurika y'Epfo, kandi ngo batatu muri bo bitavye Imana kuri uyu wa 28 Gitugutu 2023 bishwe n'inzara. Ayo matohoza akaba yarakozwe inyuma yaho uwuserukira Uburundi mu gihugu ca Afurika y'Epfo, Ambasaderi Bukuru, hasohoye itangazo agabisha ko igitigiri c'abarundi bapfungirwa muri ico gihugu cabaye umurengera, aho yamenyesha ko batanguye igikorwa co kubatabariza. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko, hama nyene ukabandanya urashikirwa n'ano makuru ku buryo buramvuye kamwe ku kandi mu buryo butosoye. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibukugeze ko iyi nkuru ivuga ko i Beni muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo igitero c'aba ADF i Kasindi Rubiriha cahitanye abantu batatu harimwo n'umugwanyi. Ku munsi wa gatanu uheze abagwanyi baragize igitero ku kirindiro kiri ku rubibe Kasindi Rubiriha, ni muri groupement ya Basongora muri teritwari ya Beni muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abantu batari munsi ya batatu barishwe abandi barakomereka. Ibintu navyo harimwo amamodokari biraturirwa. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe. Ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Bubanza imbonerakure imwe ipfunzwe yagirizwa kugerageza gukora ubwicanyi. Claude Niyonsaba, imbonerakure ni ukuvuga umunywanyi w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD, yaragerageje ku mugoroba wa gatandatu uheze kugurura gerenade agomba kwica abantu bashika 10 ku gacimbiri Ruvumvu muri komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Yarahagaritswe ubu akaba apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Bubanza. Gerenade yarafashwe n'igipolisi. Uwo munywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi akaba yaheruka gutahuka ava muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho yari mu ntambara zo kurwanya abaroberi b'abarundi bacumbitse mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Hafi isaha 6 z'ijoro Claude Niyonzima yarasohotse ubunywero aja ku rugo iwe ku mutumba Gitovu, aho abamubonye bemeza ko yari yaburiwe. Yarahwanye n'urwaruka rwo ku mutumba wiwe baca barashwana. Yari yanyegeje gerenade ikorerwa mu Burusiya inyuma y'inzu badandarizamwo urwarwa. Yaciye aja kuyitora ayikoresha mu gutera ubwoba abo bahungu imbonankubone, uko akaba ariko umwe mu bavyiboneye atomora. Inyuma yo kuva muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo ari kumwe n'igisirikare, iyo mbonerakure yigira intakorwako. Yavuze ko agomba bereke ico yakuye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo.
yagerageje kugurura iyo gerenade. Izindi mbonerakure zizi ikibi ico kigwanisho gishobora gutera, baciye bayimwaka vyihuta imbere y'uko ayugurura akayitera. Uko akaba ariko ababibonye bashimangira. Umukuru w'umutumba afashijwe n'abanyagihugu baciye bajana ubwo nyene Niyonzima muri komisariya y'igipolisi muri iryo joro nyene. Umukwabu warakozwe bukeye bwaho nyene kumuhana iwe n'igipolisi, ariko nta catoweho giteye amakenga. Imbonerakure ziracarungikwa muri Repubulika Iharanira ya Kongo. Ku mutumba Shari ya mbere i Bubanza, iyindi miyabaga yararungitswe muri Repubulika Iharanira ya Kongo. Izindi mbonerakure zitari munsi ya zine ziracari muri ivyo bikorwa. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu w'i Ruvumvu menyesha. Abanyagihugu b'i Ruvumvu twavuganye basaba ko izo mbonerakure zitwara nk'abasirikare zikanatera ubwoba ababanyi bazo zikoresheje ibigwanisho zohanwa. Mu myaka iheze SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru yararonse intahe z'imiryango y'imbonerakure ivuga iti abana bacu bariciwe ku rubuga rw'intambara muri Kongo kandi ntitwemerewe kugandara. Abategetsi b'u Burundi bagumye bahakana ko hari abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo, nubwo ivyegeranyo vy'amashirahamwe yo mu gihugu n'amvamakungu hamwe n'abahinga ba ONU vyavyerekana gushika ku wa 15 Myandagaro 2022, aho abasirikare ba mbere barungikwa ku mugaragaro ku butaka bwa Kongo. Ariko babandanya babeshuza ko hata mbonerakure ziri mu basirikare b'Abarundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Ubuheruka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimiye imbonerakure ku ntererano yazo mu gucungera imbibe, azihamagarira anazitera intege ko zorwiza amarondo y'ijoro. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Abarundi bashika 90 bapfungiwe mu busho bwo mu gihugu ca Afurika y'Epfo. 3 muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana kubera inzara. Nk'uko biri mu matohoza yimbitse aheruka gukorwa n'ishirahamwe ONRCT Wento Frere, ngo Abarundi 90 nibo bamaze kumenyekana ko bapfungiwe mu busho bwo mu gihugu ca Afurika y'Epfo, kandi ngo 3 muri bo bitavye Imana kuri uyu wa 28 Gitugutu 2023 bishwe n'inzara. Ayo matohoza akaba akozwe inyuma yaho uwuserukira Uburundi mu gihugu ca Afurika y'Epfo Ambasaderi Bukuru asohoye itangazo agabisha ko igitigiri c'Abarundi bapfungirwa muri ico gihugu cabaye umurengera, aho yamenyesheje ko batanguye igikorwa co kubatabariza. Maître Prime Mbarubukeye yarongoye iryo shirahamwe ryiyemeje kurwanya ubwimukira bwo mu kinyegero, ubucakara n'amabakorerwa abakenyezi n'abana, akaba avuga ko abo Barundi bapfunzwe mu buryo butubahiriza agateka ka zina muntu. Avuga ko bafungiwe mu bibanza bitatu. Ahambere hapfungiwe Abarundi 39, ni mu kibanza kiri inyuma y'ihoteli mpuzamakungu yakira ingenzi yitwa 50 in Africa, hafi y'ibarabara ry'ahaca gari ya moshi iri mu gisagara Pretoria. Uwundi muce nawo ngo urimwo Abarundi 17 bapfungiwe mu gasho k'igipolisi kari mu gisagara ca Pretoria, hamwe n'abandi 34 bapfungiwe ahahoze isoko yahiye. Bose hamwe baca baba Abarundi bashika 90. Uko akaba ariko Maître Prime Mbarubukeye yamenyesheje. Ishirahamwe ONRCT Wento Frere rikaba rimenyesha ko ritewe impungenge n'uko kuntu abo Barundi bariko barafatwa. Akaba agira ati birababaje kubona n'ubu hari Abarundi bagihitamwo guca mu nzira z'ikinywabi, kandi leta iriko irakora ibishoboka vyose mu korohereza abaja mu bihugu vyo hanze. Agasaba ko abaserukizi b'u Burundi mu bihugu bikunze kujamwo Abarundi bakwiye kwama barikanuye kugira ngo ivyo gupfungwa mu buryo bunyuranye n'amategeko bihagarikwe. Kubwiwe ngo PAFE ikwiye gushiraho uburyo bwo gutanga impapuro z'inzira mu buserukizi bw'u Burundi mu bihugu vyose bibamwo Abarundi, kuko ngo benshi bagira intambamyi ku kuronka itike ibazana baje gushira ku gihe renouvellement izo mpapuro gusa. Akaboneraho n'akaryo ko gusaba ishirahamwe mpuzamakungu OIM ryitaho abimukira gufasha abo Barundi mu kubarihira amatike y'indege kugira ngo batahukanwe mu Burundi.
nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Beni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo igitero c'aba ADF i Kasindi Rubiriha cahitanye abantu batatu harimwo umugwanyi. Ku munsi wa gatanu uheze abagwanyi baragize igitero ku kirindiro kiri ku rubibe Kasindi Rubiriha akaba ari muri groupement ya Basongora muri teritwari ya Beni muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abantu batari munsi ya batatu barishwe abandi barakomereka ibintu navyo harimwo amamodokari biraturirwa. Abo bagwanyi bivugwa ko ari aba ADF Force Democratique Alliée ku bw'amasoko yaho nyene bashitse mw'ijoro ry'uwa gatanu bishe abasivile babiri twatoye ibiziga vyiwe mu gitondo c'uwu wa gatandatu ariko harimwo ikiziga c'umugwanyi uko akaba ari ko umuhuzabikorwa w'ishirahamwe rishasha ryigenga muri groupement ya Basongora avuga. Denis Karenga Serge akaba atomora ko abandi bantu babiri bakomerekejwe imiduga nayo nyene iraturirwa. Mu ntango z'indwi abasivile 26 bari bishwe mu kindi gitero muri karitiye ya Masosi muri komine ya Oicha. Ico gitero cegetswe naco nyene ku bagwanyi ba ADF. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkwipfurize kubandanya uraroranirwa ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama nyene ukabandanya urashikirwa n'amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo.